ndashima Imana narakijijwe, ngomba gusangira namwe ijambo ry'Imana rifise umutwe uvuga ngo ni iki wokora muri kigoyi canke mu kibazo cawe. Ndagomba ko twifashisha ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Rusi, mu gitabo bataziriye Rusi, turabe mu gice ca mbere uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa gatandatu, ukaca dusimba tukaraba ku murongo wa 19 kugeza ku murongo wa 21. Reka nsome. Haravuga ngo mu minsi y'abacamanza kigoyi cateye mu gihugu, nuko umugabo w'i Betelehemu mu Buyuda ahungira mu gihugu ca Mowabu hamwe n'umugore wiwe n'abahungu biwe bompi. Uwo mugabo yitwa Elimeleki, umugore wiwe yitwa Naomi. Bari bafise abahungu babiri, umwe yitwa Mahaloni uwundi akitwa Kiliyoni. Bari abanyefurata b'i Betelehemu mu Buyuda, bashika mu gihugu c'i Mowabu babayo. Elimeleki umugabo wa Naomi arapfa, Naomi asigarana n'abahungu biwe uko ari babiri, barongora abanyamowabukazi, umwe yitwa Orupa uwundi yitwa Rusi. Bamarayo imyaka nka 10. Maze Mahaloni na Kiliyoni bompi barapfa, uwo mugore abura abana biwe bompi n'umugabo wiwe. Bukeye ava hasi n'abakazana biwe kugira ngo ave mu gihugu c'i Mowabu asubire iwabo, kuko akiri mu gihugu c'i Mowabu yari yumvise yuko Uhoraho yagendeye abantu biwe akabaha ivyo kurya. Umurongo wa 19 uravuga ngo nuko bose barajana barinda bashika i Betelehemu. Nuko rero bashitse i Betelehemu, abo mu gisagara bose barashwa baduka. Abagore barabazanya bati, mbega uwo yoba ari Naomi? Arabishura ati, ntimube mukinyita Naomi, ariko munyite Mara, kuko rugira byose ivyo yangiriye vyambereye umururazi. Navuye ino ninahaye, Uhoraho angarukanye iwacu ataco mfise. Munyitira iki Naomi? Uhoraho ko yantuntuje, kandi rugira byose akaba yanteye ivyago. Imana ihabwe icubahiro kandi dufashe cane. Niri jambo ngomba ko dusangira rivuga ngo ni iki wokora muri kigoyi mu kibazo cawe, muri kigoyi cawe, mu kibazo cawe kanaka ni iki wokora. Hano uravye mwino nkuru turabona ko mu gisagara, turabona hatubwira ko mu minsi y'abacamanza hasigura igihe kanaka ko ikigoyi cateye mu gihugu. Hanyuma baca baturakontera canke baca batubwira inkuru y'umugabo yitwa Elimeleki n'umuryango wiwe, umufasha wiwe Naomi, abahungu biwe Mahaloni na Kiliyoni. Maze nk'umuntu wari we wese bashatse gutorera inyishu ikibazo bari bafise, nk'uko umuntu wese yoshaka gutorera inyishu ikibazo bahuye naco. Maze rero hano turabona Elimeleki ngo n'umuryango wiwe barahunga bava i Betelehemu h'i Buyuda aho bari baba, ariko ngo bahungira i Mowabu. Hano rino jambo riratwigisha iki? Riratwereka yuko iyo umuntu ahuye n'ikibazo n'ivyo arondera gutora inyishu, nk'uko n'aba nabo bahuye na kibazo ca kigoyi bagomba gutora inyishu, nk'uko nawe nanje duhuye n'ikibazo kanaka turondera gutora inyishu yacu. Ariko mbega none vyogenda gute kugira ngo umuntu atore inyishu y'ikibazo ciwe ataco yononye, ataco yishe mu buzima bwiwe, canke kumbure mu gutora inyishu nturushirizeho guhomba mu gishingo cyo kunguka. Mu gutora inyishu ntusange wagiye mu vyago bisumba ivyo wari urimwo. Mu gutora inyishu ntutakaze intumbero yawe. Mu gutora inyishu ntutakaze akaranga, ntutakaze imyizerere yawe, ntutakaze agaciro kawe, ntukatakaze ivyawe. Imana idufashe cane. Hano turabona rero uno muryango ugiye kuraba mwino nkuru, ni inkuru ifise insiguro ikomeye cane, ariko kandi uravye n'amazina y'aba bantu ukaraba naho baba ico bisigura, harakwereka neza ngene ibintu vyari bimeze n'icari gikwiye gukorwa. Ni ukuvuga ngo Elimeleki ubwaryo ni izina risigura ngo Uhoraho canke Imana yanje n'umwami.
nawomi naryo rirasigura ngo umuhigwe, rirasigura ngo umuntu ahiriwe, umuntu w'igikundiro, umunyamahoro, ibintu nka bene ibyo onye. kandi na maharoni nawe birasigura ngo maradi, ingwara, ubugwayi, kumbure bararavye, kumbure yaragwaragurika ntawomenya, baravuga ati wowe ntagwaragurika gusa ni n'ingwara yigendera. Imana idufashe cyane. Nayo kiriyoni ngo rirasigura ngo faiblesse, umuntu w'intege nke, umunyantege nke, magoyagi, umuntu nyene w'intege nke. Imana idufashe cyane. I Betelehemu y'i Buyuda hari ahantu ngo cari ikirere, hasigura ngo ikirere c'umukate, ikirere c'ivyo kurya. Nubwo bari bafise ikibazo c'uko bahuye n'ikibazo c'inzara ca kigoyi, ariko ubwaho cari gisagara mu kirere c'amahoro, ikirere c'ibikorwa, ikirere c'umwumvikano, c'ubumwe. Bisigura ngo ahari ubumwe hakaba ibikorwa, hakaba umwumvikano, ikirere c'amahoro, hariho ivyizigiro yuko ibihe bishobora guhinduka naho vyari bimeze gutyo. Imana idufashe cyane. Rero rino jambo riratwereka ukuntu umuryango wahisemwo guhunga, uhitamwo kugira mbe ni gute rero umuntu atotakaza ivyiwe mu gihe yari yibaza ko yungutse. Birasaba kumenya uburi, birasaba kumenya icuri, birasaba kumenya nahuri, birasaba kumenya n'ico ugira ukore naco akunguko kaco, canke aho ico uzohomberamwo. Imana idufashe cyane. Muri rino jambo turabona Elimeleki, ico nibagiye nuko havuga ngo Mowabu naho haravuga ngo n'umwansi w'abayuda, n'umwansi, n'igihugu c'abansi, n'igihugu kidakunda abantu b'Imana, n'igihugu kimeze gutyo onye. Ariko ngo bahungira ahantu mw'iyo ville canke bahungira mw'ako karere, abansi b'Imana, abansi b'abakunzi b'Imana, umwansi. Imana idufashe cyane. Rero umuntu yitwa Elimeleki uvuga ati uhoraho canke Imana yanje niwe mwama ganje, ahungira ahatagira Imana. Imana idufashe cyane. Inkurikizi zabaye mbi cyane. Uwitwa Nawomi, uw'igikundiro, uw'ubwiza, umuhigwe, ahungira ahatagira ubuhigwe namba. Uwitwa Maharoni, ingwara, ahungira ahubwo ahongerereza ibibazo vyiwe. Uwitwa umunyantege nke wewe yitwa Kiriyoni, nawe nyene ahungira ahatagira amahoro, ahatashobora kumukiza, ahadashobora kongera imbaraga ziwe. Imana idufashe cyane. Ngo banashitseyo mbere ijambo ry'Imana riratwereka ngo Maharoni na Kiriyoni baciye bubakana n'abanyamowabukazi, abo Bibiliya yita amahanga canke irindi hanga, ariko batari ubwoko bw'Imana. Ni ukuvuga ngo abaza kongereza ingorane zirenze izo bari bafise. Imana idufashe cyane. Hano rino jambo rero riratwereka iki? Riratwereka ngo mbega n'iki wokora kugira ngo ntuhombe ibyawe, kugira ngo ntutakaze. Biravuga ngo ukwiye kumenya icuri kandi ukanagihagararira, ukwiye kumenya naho uri, ukwiye kumenya ivyizigiro ufise, ukwiye kumenya intumbero yawe ufise kugira ngo ntuyitakaze. Nokubwira ngo iki? Nobwira umuntu uwo ari we wese canke nobwira umuntu w'Imana kudatakaza ivyo wari ufise, kudatakaza ivyizigiro, kutibagira Imana wamenye, kudatakaza imyizerere yawe. Imana idufashe cyane. Kumenya icuri kugira ngo situwasi canke ibihe ugezemwo ntibiguhindurire intumbero. Ibihe birakuranwa, umusiguzi niko yavuze. Ibihe biratandukanye kandi birakuranwa. Umunsi y'imvura iguye, inyuma yaho akazuba karaka. Umunsi yari igihe c'iteragira, igihe c'imbura naco kiba cimirije. Umunsi yari igihe cici, tuba twimirije igihe c'imvura. Rero nshuti, mwene data, mwana w'Imana, ntugatakaze intumbero, ntukibagire icuri. Reka nagira mbwire ngo umuntu uwo ari we wese afita igihe ca kigoyi ciwe, kandi mu gihe ca kigoyi ciwe ukwiye kumenya ngene utorera inyishu ikibazo cawe. Ngaho ikigaragara ijambo ry'Imana ryatweretse ngo, ryatubwiye ngo uwo mugabo yitwa Elimeleki, ngo umugore wiwe akitwa Nawomi, ngo bari bafise abahungu biwe, bari bafise abahungu babiri, umwe yitwa Maharoni, uwundi akitwa Kiriyoni. Ngo bari abanyefurata b'i Betelehemu h'i Buyuda, ca kirere c'amahoro, ca kirere c'indya. Nubwo hari kigoyi, cari kirere Imana yasezeraniye guhinga, cari kirere Imana yasezeraniye
guha umugisha, cari ikirere c'ivyizigiro. Ariko ngo abo bahungira ngo i Betelehemu, bahungira i Mowabu. Imana idufashe cyane. Ngo bashika mu gihugu c'i Mowabu babayo. Inkurikizi zabaye izihe? Ku murongo wa 3 haca hatwereka ngo Elimeleki umugabo wa Nawomi arapfa. Kubera iki? Yavuye mu gihugu c'ivyizigiro, mu gihugu gifise Imana, aja mu gihugu c'ivyago, c'abansi, abansi b'Imana, hatagira amahoro, hatagira ikintu kizima. Imana idufashe cyane. Bobo barabishije amaso baravuga ati kumbure i Mowabu tuzoronka ivyo kurya. Ariko ijambo ry'Imana riratwereka ngo Elimeleki umugabo wa Nawomi arapfa. Ngo Nawomi asigarana n'abahungu biwe uko ari babiri. Babahungu biwe ijambo rica ritwereka ngo barongora abanyamowabukazi Orupa na Rusi. Kurongora abanyamowabukazi bivuga iki? Kwakira abanyamahanga, kwinjiza ibidahwanye n'ivyo wemera, kwinjiza mu buzima bwawe ibidahwanye n'ivyo gukiza, ibidahwanye n'imyizerere yawe, ibidahwanye n'ivyo guha umugisha, naho uziga umugisha wawe. Imana idufashe cyane. Inkurikizi yabaye yihe? Hano haravuga ngo barongora abanyamowabukazi, umwe yitwa Orupa, uwundi yitwa Rusi, ngo bamarayo imyaka nka 10. Ngo maze Maharoni umwe yitiranwa n'ingwara, umunyantege nke, yinjije izindi ntege nke mu buzima bwiwe. Ngo maze Maharoni na Kiriyoni bompi barapfa. Ngo uwo mugore abura abana biwe bompi n'umugabo wiwe. Imana idufashe cyane. Nuko Satani ahomvye abantu b'Imana, ukirukanga ukagurana ukagira gutya ugahomba n'ivyo utari ufise. Imana idufashe cyane. Nguko umusore yifuza kubaka vyihuse, abona umenga imyaka yamusize, abona ari menga abandi abo mu runganwe rwiwe baramusize, ibihe biramusize. Nguko uko ahomba ahitana umunyamahanga kazi, nawe yamenye Imana, ivyiwe bikayangara, amahoro yari yizigiye akayabura, umunezero yari yizigiye mu rugo bikanka, ivyo yari yiteze akabibura, agatakaza byose. Imana idufashe cyane. Nguko uko umupapa yifuza gutunga urugo rwiwe neza, ariko kabirondera mu nzira itariyo, ahomba ivyiwe, akazana ingorane mu muryango, akazana ingorane aho yozanye amahoro, aho yozanye iterambere, ibyiwe byose bikayangara. Nguko umumama ahungiye mu bitari byo canke ashatse gutorera inyishu ibibazo vyiwe, ico twokwita kigoyi yiwe, ashatse kuyitorera inyishu, akayitorera inyishu atabanje kuraba ico yizera, ataranje kuraba intumbero yiwe, atabanje kuraba iyo agomba gushika. Nguko uko ahomba ivyiwe. Imana idufashe cyane. Ngaho rero ngo Elimeleki aratangura arapfa, kuko yagiye mu kirere kitagiramwo Imana. Ariko kandi ijambo ritwereka ngo ubwiwe izina ryiwe ryasigura ngo Imana yanje niwo mwami, niwe aganje. Acaja ahantu Imana itahawe icubahiro, idahawe ikibanza. Ngaho Maharoni witiranwa n'ingwara, nawe ubwiwe arapfuye. Ngo na Kiriyoni umunyantege nke, uko bagiye rushirije kuba anyantege nke, bose barapfa. Ngo Nawomi wari Nawomi uw'igikundiro, uw'umuhigwe, uwagukiwe, uwuninahaye, asigara yifumbereje. Imana idufashe cyane. Uravye rero ku murongo wa 19 urashobora kwibaza ngo mbega rero ni gute notora inyishu? Ni ijambo nyene ngumba ngaruka ko mvuga nti ni gute wotora inyishu z'ikibazo cawe? Ikigaragara nuko hano onye mwa kino gisagara abatweretse ngo kigoyi cyaciye gitera ngo muri kino gihugu, muri kino gisagara wo kwibaza uti bose barahunze haba namba. Ikibigaragaza ni ku murongo wa 19 hatwereka ngo nuko bose barajana. haravuga Nawomi n'umukazana wiwe asubiranye inyuma, ngo amaze kumva yuko uhoraho yibutsa abantu biwe. Nagira ndakubwira ngo bitebuke, iyo uri mu kibanza nyaco, iyo uri mu kibanza Imana ikugombamwo, uri aho yagushize, bitebuke, naho wogira kigoyi, naho wogira ikibazo, Imana irateba ikagutabara, ikakwibuka. Umurongo wa 6 haratwereka ngo bukeye ngo avana hasi n'abakazana biwe, ngo kugira ngo ave mu gihugu c'i Mowabu, ca gihugu nyine, ngo asubire iwabo. Ngo kuko akiri mu gihugu c'i Mowabu yari yumvise, ngo akiri mu gihugu c'i Mowabu, hano haratwereka ngo akiri mu gihugu c'i Mowabu yari yumvise yuko uhoraho yagendeye abantu biwe, ngo akabaha ivyo kurya. Bitebuke, iyo uri mu kibanza ciza aho Imana ikugomba, iyo ugumije intumbero, Imana irateba ikakwibuka.
bivuga ngo Nawomi, Elimeleki n'umuryango wiwe, Nawomi n'abahungu biwe, ni ukuvuga ngo bahunze, twavuga ngo bahunze bonyine ntabyo tuzi, ariko ijambo ry'Imana niko ritwereka, rivuga kuri bo. Hano ku murongo wa 19, Nawomi n'umukazana wiwe basubiye inyuma, barumvise ko igihugu caratabawe, ngo Uhoraho yarabibutse ngo bahinja. Birerekana ko ari nyuma y'imyaka ishobora kuba irenga 10, Imana yarabibutse ngo bahinja, ngo nuko ngo bava hasi. Umurongo wa 19 uratwereka ngo nuko bose ngo barajana barinda bashika i Betelehemu, ngo nuko bashika i Betelehemu, ngo abo mu gisagara bose barashwa baduka. Bavuga ngo abo mu gisagara bose, byerekana ko mu gisagara hasigaye abantu benshi, kuko baramenye ati turi mu gisagara c'amahoro, turi mu gisagara c'indya, naho habaye ubugaragwa, naho kaciyemwo hagakena ibyo kurya, ngo abo mu gisagara cose ngo barashwa baduka, kuko hari abantu mu gisagara ngo barashwa baduka. Nuko bose baraza barajana barinda bashika i Betelehemu, nuko bashitse i Betelehemu abo mu gisagara bose barashwa baduka. Abagore barabazanya bati mbega uwo yoba ari Nawomi? Nawomi wagiye afise igikundiro, wagiye afise ubwiza, yagarutse yarafutanye, yabuze abiwe, yabuze amahoro, yabuze umunezero, gushika naho babazanya ati yoba ari Nawomi. Bivuga ngo no mu buryo bugaragara mu maso ntiyaragisa neza, ntiyarakininahaye, ntiyarakiriko ca gikundiro camugaragara ko kera, ariko ngo barabazanya ngo mbega uwo yoba ari Nawomi? Ngo arabishura ati ntimube mukinyita Nawomi, ariko munyite Mara, ngo kuko rugira byose ibyo yangiriye byambereye umururazi. Imana idufashe cyane. Ntimube mukinyita Nawomi, ariko munyite Mara, ufise umururazi, wahawe umururazi, washikiwe n'ibintu bitera umururazi. Ntimube mukinyita Nawomi. Aravuga rero ijambo rikomeye cyane hano ku murongo wa 21, aravuga ngo navuye ino ninahaye, ngo navuye ino ninahaye, Uhoraho angarukanye iwacu ataco mfise, ngo angarukanye iwacu ataco mfise, ngo munyitire iki Nawomi? Uhoraho ko yantuntuje, kandi rugira byose akaba yanteye ibyago. Imana idufashe cyane. Bivuga ngo iki? Naho hari ibyago, naho hari muri kigoyi, nawe maravuga ngo yavuyeyo aninahaye, hari ibyo yari afise, hari ibyo by'agaciro yari afise yahavuye atakaza. Nagira ndakubwire nshuti mwene data, ko uko biri kose no mu kibazo wohura naco, no mu kibazo cyo kubangamira, mu bugaragwa wowe urimwo canke muri kigoyi yawe, nagira ndakubwire ngo uko biri kose hari ico ufise ukwiye kuzigama. Kandi nagira ndakubwire ngo rimbura, menya icuri, iyumvire kuco ugiye gukora, kuko iyo uhushije ukava mu kibanza nyaco utakaza byose. Iyo uhushije ukaja kuronderera inyisha hitari, no kuvuga ngo utakaza byinshi gusumba ibyo wokungutse. Nanone hano ijambo riratwereka ngo yagiye ari Nawomi w'igikundiro, aninahaye, ari umunezero, ari heureuse, ariko aravuga ngo garutse ndi imbokoboko, nagiye ninahaye. No kuvuga ngo yagiye afise byinshi, ariko agarutse ari imbokoboko. Yesu atugirire neza, Yesu akugirire neza. We wumvise rino jambo, menya icuri, menya ico gukora muri kigoyi yawe mu gihe c'ubugaragwa, menya ko ibihe bikuranwa, kandi ko ibihe bidakwiye kukwibagiza ko Imana ikora, bitakwiye kukwibagiza ko Imana igukunda, bitakwiye kukwibagiza ko Imana idata isezerano kandi idata abantu bayo. Yesu abahezagire cyane, Yesu abagirire neza, Yesu abirure mu bibazo byanyu, Yesu abarinde gutakaza mu gishingo cyo kunguka, Yesu abarinde guhomba ibyo mwari mufise, ariko abaho kwihangana, abaho kwizera. Reka dusenge. Numva ndagusengera wewe wumvise rino jambo, kugira ngo mu ngingo ufata ntutakaze intumbero, ntutakaze akaranga, ntutakaze ibyo wizera, ntutakaze kumenya kwizera Imana wamenye, ntutakaze amasezerano wahawe. Ngaha byaragaragara yuko bari mu gihugu c'indya, bari mu kirere kivuga ngo ni kirere c'indya, ikirere c'ibikorwa. Byaragaragara ko ivyizigiro byo gutabaga igihe kimwe bizoboneka. Nawe ndagusengera kugira ngo ntutakaze umugisha wawe ugiye aho bitari, ntutakaze ahari amahoro uje kuyaronderera ahatariho, ntutakaze ubuzima bwawe uje kuronderera aho butari, uje kuburonderera mu bugaragwa, uje kuburonderera ku mwasi, kandi umukunzi wawe Yesu Kristo ahari. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo,
senganye n'uwo muntu yumvise rino jambo, ndamusengeye kugira ngo mu gihe ca kigoyi ciwe, mu gihe c'ibibazo vyiwe, mu gihe c'ikigatwa ca kindi citwa ic'ubugaragwa, mu gihe gikomeye giteye ubwoba ku buzima bw'umwana w'umuntu, mu gihe c'ibizazane, umugirire neza, uzigame ukwizera kwiwe, uzigame imbaraga ziwe. Uwo araninahaye ntaje mu gihugu kimutera kuba inkokore, uwo ari umunyamunezero ntaje mu kibanza kimutera kuba umunyamubabaro, uw'umururazi. Uzoba ukoze Mwami, urakoze, ndagushimiye kuri Imana ibikora, ndagushimiye ko Imana igarurira ubwenge abantu bawe, ndagushimiye kuri Imana ikomezanya, kandi ndagushimiye kuri Imana igihe kigeze wishura, udata amasezerano, udata n'abantu bawe. Icubahiro cose ni icawe, mu izina rya Kristo Yesu dusenze twizeye, amen.